kuyobora igihugu cy'igihangange kinini gikize kuruta ibindi, cyuzuyemo abaherwe batunze agatubutse kuruta abandi ku isi, igihugu cyuzuyemo inganda zikora ibyoherezwa mu bihugu byose by'isi, amasosiyete menshi cyane y'ibihangange muri serivisi z'itumanaho ndetse na serivisi zihambaye za mudasobwa. Ibi ntago bivuze na gato yuko uyobora icyo gihugu aba ari muherwe mu bandi bayobozi b'ibihugu biri munsi y'icyo ayobora. Ngiyi impamvu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abarirwa mu myanya y'inyuma mu bayobozi b'ibihugu b'abaherwe kuruta abandi ku isi, ahubwo ugasanga ku rutonde huzuyemo abaperezida b'ibihugu byo muri Afurika, akaba ari nabo baza mu myanya y'imbere. Ni nayo mpamvu kandi ugiye gutungurwa bikomeye n'urutonde rw'abaperezida 20 bakize kuruta abandi ku isi. Uraza kumvamo abo utakekaga, yewe na perezida uyobora igihugu cyawe ari kuri uru rutonde. Icyo usabwa ni ugukurikira video yose ukayisoza kugira ngo usobanukirwe buri kimwe kuri aba baperezida. Ni urutonde rushya rwakozwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2024, rukorwa n'ikinyamakuru cya Yahoo Finance gisanzwe gitegura urutonde buri mwaka guhera mu mwaka wa 1997. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubibona mu ba mbere kandi urusheho gusobanukirwa buri kimwe umunsi ku munsi. Nge ndi Aime Christian, ikaze. Duhereye ku mwanya wa 20 turasanga perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Miliyoni 2 z'idolari nizo atunze, izi ni miliyari 2 na miliyoni 547 uyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa igitangaje niwe mu perezida uhembwa umushahara muto ugereranyije n'abandi bayobozi b'ibihugu bayobora ibihugu byo muri Amerika y'Epfo. Venezuela uyu munsi ni kimwe mu bihugu byugarijwe cyane n'izamuka ry'ibiciro, ibura ry'ibiribwa n'imiti n'ibura ry'amashanyarazi. Isibye yuko uyu muperezida kuva yagera ku butegetsi abantu benshi bamushinja ruswa. Ku mwanya wa 19 mu baperezida batunze agatubutse b'abaherwe kuruta abandi ku isi turasanga minisitiri w'intebe wa Malaysia Anwar Ibrahim. Miliyoni 2,400 by'idolari nibyo atunze, izi ni miliyari 3 na miliyoni 105 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ibrahim rero akaba yaratangiye kuyobora iki gihugu cya Malaysia kuva mu mwaka wa 2022. Uyu munsi ari ku mwanya wa 19 mu baperezida b'abaherwe kuruta abandi ku isi. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. perezida wa Philippines niwe dusanga ku mwanya wa 18 na miliyoni 3,600 by'amadolari ya Amerika. Izi ni miliyari 4 na miliyoni 658 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ferdinand yavutse tariki 13 z'ukwezi kwa 9 mu 1957. Yayoboye Philippines guhera mu mwaka wa 2022. Isibye ko hagati y'1980 kugera mu mwaka wa 2010 uyu mugabo yabaye senateri, abaguverineri ndetse na congressman. Uyu munsi ari ku mwanya wa 18 mu baperezida batunze agatubutse kuruta abandi ku isi. Ku mwanya wa 17 turasanga minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau. Miliyoni 5 z'idolari nizo atunze, izi ni miliyari 6 na miliyoni 469. Trudeau yavukiye mu muryango w'abanyapolitike bakize. Se Pierre akaba yarakoze akazi ko mu nzego zo hejuru kuva mu 1968 kugeza mu 1979 ndetse no hagati yo mu 1980 no mu 1984. Justin isibye umushahara yinjiza, afite n'umurage yahawe na se, ndetse mbere yuko aba minisitiri yinjizaga byibuze 450 by'idolari buri mwaka mu bucuruzi bwe bwo kuvugira mu ruhame. Umutungo we wose ugereranywa yuko uri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 16 mu baperezida 20 bakize kuruta abandi ku isi mu mwaka wa 2024 turasanga perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Miliyoni 8 z'amadolari ya Amerika nizo atunze, izi ni miliyari 10 na miliyoni 351 uyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Joe Biden yatangiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mutarama mu mwaka wa 2021. Vladimir Zelensky perezida wa Ukraine niwe dusanga ku mwanya wa 15 ku rutonde rw'abaperezida b'abaherwe kuruta abandi ku isi na miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Izi miliyari 25 na miliyoni 878 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ariko nubwo atunze aya mafaranga yose, mu mwaka wa 2019 ubwo yatangiraga kuyobora yari afite miliyoni 1,500 by'amadolari ya Amerika byonyine. Mbere yuko aba perezida wa gatandatu wa Ukraine yahoze ari umukinnyi w'amakinamico, urwenya ndetse akaba n'umwanditsi. Uyu munsi ni uri ku mwanya wa 15 mu baperezida b'abaherwe kuruta abandi ku isi mu mwaka wa 2024.
Perezida w'Ubufaransa niwe dusanga ku mwanya wa 14 mu baperezida b'abaherwe kuruta abandi ku isi, Emmanuel Macron na miliyoni 31 n'ibihumbi 500 by'amadolari ya Amerika, iziri miliyari 40 na miliyoni 758 n'ibihumbi 826 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Emmanuel Macron yayoboye Ubufaransa guhera mu mwaka wa 2017. Ku mwanya wa 13 ku rutonde rw'abaperezida 20 b'abaherwe kuruta abandi ku isi turasanga Lee Hsien Loong, umukuru wa guverinoma ya Singapore. Miliyoni 51 z'idolari nizo atunze, izi ni miliyari 65 na miliyoni 990 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Lee Hsien Loong akaba ahembwa umushahara wa miliyoni 2 n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika, ibi bikamugira umukuru w'igihugu wa mbere ku isi uhembwa amafaranga menshi, ndetse bikamushyira ku mwanya wa 13 mu baperezida batunze agatubutse kuruta abandi ku isi. Perezida wa Turkiya niwe dusanga ku mwanya wa 12 kuri runo rutonde, Recep Tayyip Erdogan na miliyoni 58 z'amadolari ya Amerika, izi ni miliyari 75 na miliyoni 47 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Recep yabaye umuyobozi mukuru wa Istanbul, umurwa mukuru wa Turkiya, aba minisitiri w'intebe mbere y'uko atorerwa kuyobora iki gihugu mu mwaka wa 2014. Nubwo yakomeje gushyigikirwa bihagije, ni kenshi bamushinje ruswa n'ingeso z'ubutegetsi bw'igitugu. Uyu mugabo kandi muri Nyakanga umushahara we yawongereye ku kigero cya 39%, awuvana ku madolari 3800 awushyira ku madolari 5360. Tubibaze mu mafaranga y'u Rwanda yahembwaga miliyoni 4 n'ibihumbi 954, yongeza umushahara awushyira kuri miliyoni 6 n'ibihumbi 935. Ibi rero bikaba byaratumye buri mwaka yinjiza ibihumbi 65 by'amadolari ya Amerika, izi ni miliyoni 84 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda, bikamushyira ku mwanya wa 12 mu bayobozi b'ibihugu b'abaherwe kuruta abandi ku isi. Ku mwanya wa 11 kuri runo rutonde turasanga perezida wa Kenya, William Ruto. Miliyoni 299 z'amadolari ya Amerika nizo atunze, miliyari 386 na miliyoni 885 tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Uribuka umukurikira amafaranga afite, nibyo amukubye inshuro enye zose. Gusa ibyo ntibigutangaze cyane kuko yasimbuye kuri uyu mwanya umwaka wa 2022 Uhuru Kenyatta we atunze miliyoni zirenga 500 z'amadolari ya Amerika. Gusa ibya William Ruto nawe ibyo ntibirasobanuka neza kuko hari abemeza neza yuko uyu mugabo yibitseho miliyoni 450 z'amadolari ya Amerika. William Ruto yabaye vice perezida wa Kenya kuva mu mwaka wa 2013 kugera mu mwaka wa 2022 ubwo yatangiraga kuyobora iki gihugu. Amafaranga menshi atunze aturuka mu bucuruzi bw'amazu, ndetse afite n'amahoteli mu mijyi itandukanye nka Nairobi, Mombasa na Mara. Isibye ko anafite imigabane mu kigo cy'ubucuruzi cya Africa Merchant Assurance Company, ndetse n'umwaka ushize umushahara we wazamutse ku kigero cya 14% ugera ku mashilingi miliyoni 1 n'ibihumbi 546. Izi miliyoni 13 hafi 14 tugerageje kuyashyira mu mafaranga y'u Rwanda. Ibyo rero bikamushyira ku mwanya wa 11 ku baperezida b'abaherwe kuruta abandi. Mbere yuko dutangira, abaperezida 10 ba mbere batunze agatubutse babajije tafaranga babaherwe kuruta abandi. Kanongere mwibutse nimba ari ubwa mbere wageze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubibona mu ba mbere kandi ukomeze gusobanukirwa byinshi umunsi ku munsi. Ku mwanya wa 10 ku baperezida b'abaherwe b'abakire babajije tafaranga batunze agatubutse kuri uyu mubumbe dutuye turasanga Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo. Miliyoni 450 z'amadolari ya Amerika nizo atunze, izi ni miliyari 582 na miliyoni 268 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ramaphosa yinjiza ibihumbi 167 by'amadolari ya Amerika buri mwaka nk'umuperezida wa Afurika y'Epfo. Forbes yatangaje ko Ramaphosa afite miliyoni 450 z'amadolari ya Amerika mu mwaka wa 2015. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu, iyo myaka yose iciyemo nawe uzi nimba mu mafaranga yariyongereye cyangwa yaragabanutse, ariko mu gihe nta makuru ahari aguma ku mwanya wa 10 mu baperezida b'abaherwe batunze agatubutse kuri uyu mubumbe dutuye. Ku mwanya wa 9 mu baperezida 20 b'abaherwe babajije tafaranga batunze agatubutse kuruta abandi ku isi turasanga perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika nizo atunze, izi ni miliyari 346 na miliyoni 935 tubishyize mu mafaranga y'u Rwanda, bikamushyira ku mwanya wa 9 ku baperezida b'abaherwe kuruta abandi ku isi.
Ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu 20 batunze agatubutse kuruta abandi ku isi turasanga Minisitiri w'Intebe wa Azerbaijan Ilham Aliyev na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika ni miliyari 646 tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda bikamushyira ku mwanya wa 8 kuri runo rutonde. Perezida wa Equatorial Guinea Theodore Obiang Nguema Mbasogo ku mwanya wa 7 niwe tuhasanga na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Izi ni miliyari 776 na miliyoni 358 tugerageje kuyashyira amafaranga y'u Rwanda bikamushyira ku mwanya wa 7 mu bakuru b'ibihugu b'abaherwe kuruta abandi ku isi ku rutonde rushya rwo mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 6 kuri uru rutonde turasanga Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak na miliyoni 673 z'amadolari y'Amerika, miliyari 870 na miliyoni 815 tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Yabaye Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza kuva mu mwaka wa 2022 asimbuye Liz Truss. Sunak yinjiza 213 by'amadolari y'Amerika buri mwaka nka Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'Ubwongereza bikamushyira ku mwanya wa 6 kuri uru rutonde rw'abakuru b'ibihugu b'abaherwe kuruta abandi ku isi. Mu bakuru b'ibihugu b'abaherwe kuruta abandi ku isi mu mwaka wa 2024 ku mwanya wa 5 turasanga Minisitiri w'Intebe wa Thailand Seta Thavisin na miliyari 1 na miliyoni 300 by'amadolari y'Amerika. Uyu nawo ubukungu afite bukaba bukubye kabiri umukurikira kuri runo rutonde. Bashar al-Assad umuyobozi wa Syria niwe dusanga ku mwanya wa 4 kuri urutonde rw'abayobozi b'ibihugu b'abaherwe kuruta abandi ku isi. Atunze miliyari 1 na miliyoni 500 by'amadolari y'Amerika bikamushyira ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu b'abaherwe kuruta abandi ku isi turasanga Xi Jinping perezida w'Ubushinwa na miliyari 1 na miliyoni 500 by'amadolari y'Amerika. Xi Jinping buri mwaka yinjiza 22 by'amadolari y'Amerika nk'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa, ndetse imibereho y'uyu muperezida cyane cyane uko akoresha amafaranga ye ntago bigaragara kuri internet byagizwe ibanga. Ku mwanya wa 2 kuri runo rutonde turahasanga perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un, miliyari 5 z'amadolari y'Amerika nizo atunze. Byinshi mu byo atunze bikaba bihishe muri konti zirenga 200 ziri mu mabanki y'Ubushinwa, Australia ndetse n'Ubusuwisi. Ndi gutegura iki kiganiro nafashe umwanya negura telefone maze ndatangira ngo bimibare sanga abaperezida bose babanje uko ari 19 guhera kwa Venezuela kugeza kwa Korea ya Ruguru. Ufashe amafaranga bose bafite ukayahuriza hamwe byagusaba kongera kuyakuba inshuro 15 n'ibice 99 hafi inshuro 16 ngo bibyare miliyari 200 z'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga mvuze niyo bwana Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya atunze bikamushyira ku mwanya wa mbere mu baperezida b'abaherwe kuruta abandi ku isi. Nimba bigutunguye nanjye biranunguye, dusangiza ibitekerezo byawe uko wakiriye ino video muri comment, kandi wibuke gukanda subscribe nimba utarayikanda, ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi ngibi mu ba mbere ukomeze usobanukirwe byinshi umunsi ku munsi. Nge nitwa Aime Christian, naho ubutaha.